tuba tuzi kamata arabara amazi. Ego amata baramazi. So bigenda gute kugira ngo ushike amata begire nk'ifu ubuyumisha gute ukoresha iki muri rusange? Muri kano kanya nta vyuma ndashobora kuronka nari nagize ubushakashatsi kugira ndabe ko ibi bintu bikunda sanga birashoboka ni kuvuga amata kugira acike ifu icambere na mbere uyakuramwo amazi abasanzwe ari mu mata hama ukayakuramwo n'amavuta ugahita ukaronka ifu. Amazi gute? Kumenga ukuyemwa amazi ayo mata yobaheze? Oya amata ntabaheze ahubwo nibwo niho ubuhinga butumbereye ni kuvuga amazi hari amazi y'abasanzwe ari mu mata nyene amata nyene asanzwe hanini abarimwo amazi kandi abakoranye nayo abasanzwe biri kumwe nayo hamwe n'amavuta yego niho utorera ifu. Amata yanje amata y'ifu aya mata y'ifu ari ubwoko butatu. Hariho amata y'abana guhera ku kwezi gushika ku mezi 3 n'amata y'abana guhera ku mezi 3 gushika ku mezi 6 n'amata y'abakuze hanini akoreshwa n'abakenyezi bafise inda bibungenzi. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umufasoni. Ego. Hari kindi aricitira n'umufasoni cyangwa ngiye ushana. Mukenyezi. Umukenyezi. Umukenyezi wanze. Ni umuntu umva bazerinje. Ego. Mbwa ubwo bimeze ubu. Baza ko umukenyezi atakwiye kuma ari muhira. Kineye gukora nawe. Muzweza. Uzoba ko so. Gute none? Namahoro. Umeze neza amazina mwitwa bande? Yitwa Bellangine IRANKUNDA. Nkaba ndumupfasoni. Nkaba yubatse bice mu mategeko. Ego. Nkaba nize amashure, ishure rya banki y'assurance naheje mu 2020. Hama ngiheza amashure narihweje mbona ko ubunye kugira ngo witega akazi ka leta biba bigoye ahubwo cyane nimvira ko nanje shira kwiyumvira ikintu nokora nanje nkagatangaho karondera. Narijya abantu b'abafasoni kenshi usanga twikumira ko kumenya naco dushoboye jewe natanguye kugira ubushakashatsi bwanje mu mata nihweje iciyumviro gikuye neza na neza. Jewe navyumviriye natanguye kuvyumvira kubera nabona kenshi abarimyi borozi kenshi bakunda kwidoga ko amata yabo yapfuye yashikanye kuyashura ugasanga yapfuye arabapfiriye nabi mu mapatisserie ugasanga ububiko bw'amata ni frigo ubushaka kuyacika ivuguto nabwo byo nyene ntamara igihe kirekire. So ndavuga ati reka ahubwo ndabe ikintu twokora kugira ngo niho nakwiyumvira kugira ninyumvira ikintu cyotuma amata agira garanti ndende. Icyo cyumviro cyanje nagishize mu bandi bajene mfashijwemo n'abajene bari barose hawe amahirwe yo kugira kumenya payeje ubwa mbere sanga aho bariko barakorera ubushakashatsi ndababwira ati burya nandi ndafite icyumviro ndafise ikintu baca baranyankuhaje barambwira ati nyimba ugifise gerageza urabe ko toshaka kuri leta bita tuba tuzi kamata arabara amazi. Ego amata baramazi. So bigenda gute kugira ngo ushike amata begire nk'ifu ubuyumisha gute ukoresha iki muri rusange? Muri kano kanya nta vyuma ndashobora kuronka nari nagize ubushakashatsi kugira ndabe ko ibi bintu bikunda sanga birashoboka ni kuvuga amata kugira acike ifu icambere na mbere uyakuramwo amazi abasanzwe ari mu mata hama ukayakuramwo n'amavuta ugahita ukaronka ifu. Amazi gute? Kumenga ukuyemwa amazi ayo mata yobaheze? Oya amata ntabaheze ahubwo nibwo niho ubuhinga butumbereye ni kuvuga amazi hari amazi y'abasanzwe ari mu mata nyene amata nyene asanzwe hanini abarimwo amazi kandi abakoranye nayo abasanzwe biri kumwe nayo hamwe n'amavuta yego niho utorera ifu uyabikuyemo. Ikindi naco bigenda gute bifata umwanya ungana gute kugira ngo ashobore gucika? Ni kuvuga umaze kuba ufise amata yasanzwe y'inka nk'ubu je nkikoresha ubuhinga busanzwe kugira ngo
ntarashobora kuronka ivyuma ngo ashobore gukora amata menshi ashoboka. Amata yanje amara amasaha 6 mba ndose ifu yavyo. Ego. Icifuzo cawe canke vision yawe uvuga ko aya mata y'ifu ubikorera Igitega, wifuza ko mu myaka ingahe bizogenda gute? Nifuza ko maze kuronka uburyo bwo kuronka ivyuma naho nkorera nukora amata menshi ashoboka, ndetse nkaha n'abandi bajene akazi, kuko byoba ari ibintu bimeze neza kubera ko nageze ku rugero rw'uko ushobora gukora amata nkashobora gufunza igihugu cyacu, narirya amata y'ifu kenshi ava hanze. Ego. Hari abavyeyi baba bafite ikibazo cyo konsa, wasanga baca bagura ajya amata yandi y'ifu yo mu alimentation, nayo barashobora kuyifashisha cyane n'abandi cyane. Amata yanje, amata y'ifu, aya mata y'ifu akora ari ubwoko butatu. Hariho amata y'abana guhera ku kwezi gushika ku mezi 3, n'amata y'abana guhera ku mezi 3 gushika ku mezi 6, n'amata y'abakuze hanini akoreshwa n'abakenyezi bafise inda bibungenze. Murakoze. Bisubiye ko aya mata ubwo bwoko butatu yose urayakora? Ego. Biyatandukanya gute? Itandukanizo riba rihari? Ndahari amata nkayo nayo umuntu akuze cyangwa muto. Aya mata ari ubwoko butatu, nuko ubunye anye mfise amata y'ubwoko bumwe niyo nashoboye kugira kuzana imbere kugira ngo abari yongere. So nikaye kajambo ubwira gwaruka urugenzi rwawe cyane cyane inkumi amambi abakenyezi baciyuganiye mu nzu, babone ko n'abakenyezi bashoboye muri rusange? Yego, akamanutera ugwaruka canke abapfasoni cyane cyane abantu babigeme canke abapfasoni, nuko twohaguruka tugashobora gukora ibintu by'imigambi by'ubuhinga, kuko ni naco civugo kihari muri cuno mwaka. Tuve hasi dukora ubushakashatsi, natwe turashoboye kandi cyane. Mushakashake kabisa mukuri. Ego dukore. Nivyo. So reka ndagushimira cyane, ikiganiro ni open mic. Nonga ndagushimira cyane. Murakoze cyane. Kandi bandanye utera imbere. Murakoze cyane.